Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rasubire ndabahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cane cane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata ca politiki kandi turaza kunyarukira kuri ko iravugwa ngaha mu Burundi. Aho rero wahoze haramutswa umugambwe CNL Honorable Gatorwaza yanditse ikete riremereye cane, kandi iryo kete akaba yaryoherereje umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, amumenyesha ko ivyo agira mukorere ari akamaramaza. Mu gihe Ndayishimiye we hari guca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoze mu kiringo ca kabiri hari mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko kandi kuri ubu rero Agatorwasa akaba amuhaye gasopi ikomeye cane, amumenyesha ko agomba kwitonda kuko ngo aravye nabi aya matora ashobora kuyasigako agatwe. Mu gihe kandi abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bo bavuga ko Ndayishimiye kwitoza kwiwe ataco bizomara, ahubwo Honorable Gatorwasa yogombye kuba arimo arashiramwo akaguvu kubera ko we kwitoza ngo abifitiye ngo amahirwe canke se ngo abanyagihugu bamwiyumvamo cane, ngo ndetse ko ari nawe bazotora ngo n'ubundi kuko yari yibwe amajwi mu mwaka wa 2020 ubwo yahiganwaga mu matora n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mwarumvise ivyo Ndayishimiye yabandanya agakorera Gatorwasa, yaramwambuye umugambwe wiwe wa CNL, sivyo vyonyene yamukoreye ndetse vyanatumye atitoza mu matora y'abankenguzamateka ndetse n'abashinga amateka, aho ndetse Gatorwasa vyagaragaye ko nyene ibintu byose yari yabihagarikiwe. Ariko kandi nk'uko abahinga mu vya politiki babivuga ngaha mu karere k'ibiyaga binini, bavuga ko kuri ubu ngubu Agatorwasa adashobora kuzotsindwa amatora kuko ngo abanyagihugu nk'uko bari bamutoye mu mwaka wa 2020 n'ubundi ngo bazomutora, kandi ngo azacunge neza ngo atazohava yongera kwibwa amatora. Gusa Agatorwasa nawe yavuze ko ahagaze magabo ndetse nta nico mubuza gutorwa, kandi anatangaza ko ngo yiteguriye gutorwa canke se no gutora nk'umunyagihugu nk'uko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ribitomora. Reka tunyarukire kandi mu yandi makuru twarose yashizwe ahabona, aho twabonye inkuru igira iti intwari ziracabaho mu Burundi. Umupolisi Tade Nahayo apfunzwe azira gutabara abanyororo bagwaye. Umupolisi Kapiteni Caporal Chef Tade Nahayo yamenyekanye cane mu gihe yari ajejwe umutekano wa Honorable Gatorwasa, umukuru w'umugambwe uri wa CNL. Amafoto menshi ya Agatorwasa ariko mu makoraniro ya CNL, uyu mupolisi haboneka ari inyuma yiwe. Iyo myaka yose Tade Nahayo yari ku kazi yarungitswemwo n'igihugu, ntabwo we yari umunywanyi wa CNL. Abamuzi bo bamutubwiye nk'umukozi w'Imana yikundira kandi gusenga atabazwa ivya politike. Azwi kandi ko asengera mu ishengero rya Pentecote. Honorable Gatorwasa amaze kwakwa abajejwe umutekano wiwe, Caporal Chef Tade Nahayo yasubiye mu kazi kiwe mu gipolisi. Yarakoreye mu ntara ya Gitega, mu nyuma agarukanwa i Bujumbura ku cicaro gikuru c'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi. Umupolisi w'impuhwe mu Burundi aho agereye aho ku cicaro c'iperereza, Tade Nahayo yihaye igikorwa co gusengera abahapfungiwe, ariko na cane cane ababa bagirizwa ivyaha bikomeye cane ugasanga barihebuye. Yarashoboye kandi kugarukana ivyizigiro muri abo banyororo, mbere bamwe batangura kwihana ivyaha barakizwa biyegereza Imana. Abo bakoranye mw'iperereza batubwiye ko igihe cose umupolisi Nahayo atonze ku kazi kiwe, icambere yakora kwaba kuja gusengera abo banyororo akabaremesha. Caporal Chef Tade Nahayo niho kandi yatangura kubona ko hariho abanyororo bariko baragwara ariko kandi ntibavuzwe.
ibiro vyaje kumutera ikigongwe ko bazohava bapfira aho muri ubwo busho bw'iperereza, aho ndetse usanga abanyororo barara kw'isima kandi bagapfungura rimwe ku munsi. Amakuru dufise kandi avuga ko Tade Nahayo yoba yaravuganye n'imiryango y'abanyororo arabazanira imiti, bamwe bakagururira amata ndetse n'imitumbura, gutyo barasubira gukomera. Iperereza ryaramwiketse. Haciye iminsi abakuru bo mw'iperereza baratangaye ingene abanyororo bateye bakomera kandi batigeze bavuzwa. Ntituzi ko bari bateguye ko abo banyororo bazocwa n'izo ndwara. Abatwara iperereza barakebwe ko ngo hategerezwa kuba hariho abapolisi babafasha abo banyororo bagwaye, niko kubatega umutego. Hari abagwanyi ba Red Tabara bari bamaze igihe bapfungiwe mw'iperereza ry'igisoda. Abo barimuwe n'uwitwa Nkoroka bajanwa muri documentation. Abo banyororo bandi barabizera bamenye ko ari abishikanye baje gusuma urusaku, nuko basumyi b'urusaku baratanga raporo zabo zijanye n'abapolisi bafasha abanyororo bagwaye. Igikorwa cabo giheze, bano basumyi b'urusaku bajanwe mu mpimba. Kuwa 27 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2004 abapolisi barasambishijwe, umwe aremera ivyo bagirizwa. Tade Nahayo nawe boba bamusanganye muri telefone yiwe ivyo yandikiranye na mushiki w'umwe mu bapfunzwe. Tade Nahayo na bagenzi be baca barapfungwa muri documentation. Mu nyuma kandi bajanwe mu mpimba, ubu bageze mw'ibohero rikuru rya Bubanza. Sentare zaramurekuye vy'agateganyo, ariko kandi yagumijwe mu munyororo. Inyuma y'iminsi 10 gusa bapfungiwe mw'iperereza, Caporal Chef Tade Nahayo na bagenzi biwe barajanwe muri parquet. Uwo munsi nyene kw'igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 11 2024 baciye binjizwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Bagifatwa mw'iperereza bagirijwe kumena amabanga ya CNR ndetse no gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Ariko kandi bageze muri parike baragirijwe ko bashatse gutorokesha abagwanyi, ndetse ngo babanje kubambika impuzu z'igipolisi. Mu nyuma barajanwe imbere y'abacamanza ba sentare nkuru ya Mukaza, Chambre de Conseil, kugira ngo sentare yemeze ko bano bapolisi baguma bapfunzwe. Kw'iperereza kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 11 2024 sentare yategetse ko barungikwa vy'agateganyo bakaburana bidegemvya. Sentare yabonye ivyo bagirizwa bidafishe canke se bidafashe, ariko kandi ntibarekuwe, parake yaciye yunguruzwa. Kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 Colonel Cour d'appel ya Bujumbura Maire nayo nyene yemeje ko barekurwa bakaburana bidegemvya. Sentare yavuze ko ivyo parake ivuga bitagira isiguro. Naho biruko kandi Chef Caporal Tade Nahayo ndetse na bagenzi we bagumye bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bubanza. Intwari Caporal Chef Tade Nahayo ntiyivye, ntiyishe, ntiyahemukiye igihugu, ntawe yagututse, na sentare ziravyemeza. Ico yakoze kwabaye gutabara abanyororo bagira bapfire mu gasho kubera kutavurwa. Tade Nahayo yigishije ijambo ry'Imana, agarura ivyizigiro mu bihebuye, bamwe mbere bahitamwo kwiyegereza Imana. None ko twitwa ngo turi mu ntwaro yashize Imana imbere, umuntu nk'uyo apfunzwe azira iki?
yasubiriye gutera akamo umushikiranganji Domine Banyankimbona ajejwe ubutungane akaba ari we agaba amabohero yose narekure izi nzirakarengane kumbure asigaje ukwezi kumwe muri leta karaciye ingani azosige izina ry'umukenyezi atigeze yumva ijwi ry'abanyagihugu. Procureur General de la République Leonard Manirakiza ni gute ugumiza mu munyororo abantu abacamanza bagutegetse kurekura vy'agateganyo. Ububasha bwo kurengera abacamanza bukura hehe? Yamana wapfukama imbere muri 2024 ukabwira abarundi ko utazigera ubarenganya byahereye harya nyene. Musenyeri Martin Nyaboho urongoye CNIDH erega n'uvyo ujejwe iki c'abapfunzwe kiza mbere. Turagusavye rero wishikire mw'ibohero rya Bubanza utabare zino mpahazwa. Ngivyo rero ibiriko biravugwa ku bijanye na bano bagabo baba barapfunzwe ku vy'akarenganyo bazira ivyo batakoze, bakaba rero basaba ko Imana yobarenganura canke se yobatabara kuko bararushe cane nk'uko n'ubundi namwe muvyiyumviye mu ntahe duhawe iri joro n'uyu munyagihugu ubidushikirije iyi saha. Naho muganga Christophe Sahabo we ngo yasogoswe umutego ushushe mw'ivi kugira ngo yemere guheba ibitaro vyiwe. Umumenyeshamakuru Antoine Kaburahe aherutse gushira ahabona amakuru y'ihohoterwa rikomeye muganga Christophe Sahabo yakorewe n'iperereza ry'u Burundi. Antoine Kaburahe avuga ko igihe muganga Sahabo hagarikwa mw'ijoro ryo kuwa mbere kwezi kwa kane 2022 yabeshwe ko hari akabazo gasanzwe agiye kubazwa mw'iperereza. Uwamufashe yari Koloneli Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati. Christophe Sahabo yagiye yijanye mu modoka yiwe ntiyigeze amenya ko afashwe. Ntiyanamenye ko hariho umugambi ukomeye mu batwara Burundi wo kumunywanyaga ibitaro yaruhiye. Yagiye ajanye n'umukuru wa Conseil d'administration wa Kira Hospital umunya-Suisse yitwa muganga Jean David Pilon. Iperereza muganga Christophe Sahabo yahaboneye amahano. Yategetswe gutanga imihoho mu buyobozi bwa Kira Hospital, ibitaro yashinze we ubwe, yarondereye umutahe, yarongeye kandi akabigira ibitaro vy'akarorero mu karere. Muganga Sahabo kandi yasogoswe umugeto umushushe mw'ivi kugira ngo yemere ivyo yasabwa n'iperereza. Jean David Pilote yategetswe gutanga imihoho mu burongozi bwa Conseil d'administration ya Kira Hospital ndetse no gusubira iwabo mu Busuwisi ubutarariye. Imyaka 4 iraheze muganga Christophe Sahabo ari muri ayo mananiza y'intwaro y'abasuma. Avundiye mw'ibohero rikuru rya Ruyigi ntavyo atabonye muri urwo rugendo rw'umusaraba. Umushingwamanza w'umuburanira yagize guhagarikwa arekurwa asinyishijwe kutazosubira kumuburanira. Yajanywe kandi mu Ruyigi kugira ngo abe kure y'umuryango, aragwara bakamwankira kwivuza. Haravuzwe imigambi yo kumwicisha isumu. Urubanza rwiwe ni akamaramaza mu vyitwa imanza.
uyu bafata gutya ni umurundi umuhinga yize mu Busuwisi ariko kandi agaruka kuvura abarundi yamenye gukwega imitahe ikomeye yubakisha ivyo bitaro vy'akarorero mu Burundi. Perezida Nkurunziza yari yamwise umurundi w'akarorero muri 2015 ico gihe no Evariste Ndayishimiye niho yari uwakoze ivyo yahembwe kotswa n'umugeto. Kwizera Uburundi ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo bisigaye bisa no kwiyahura, ariko Imana ikomeze kurinda muganga Christophe Sahabo kuko ngo ivyo ariko arakorerwa na leta ya CNDD-FDD ngo birateye ishavu. Iyo rero n'indi ntahe twari twahawe n'undi munyagihugu wari watohoje amakuru ajyanye n'ubuzima bwa Sahabo mu Ruyigi apfungiye mw'ibohero. Reka tubashimire mu makuru mwariko murashikirizwa nibonesha kuri yanyu mukunda cane muri Dene Isange TV n'amakuru yaragezweko. Reka tubashimire n'ubundi tuza gusubira makuru araza kuba agezweko kuri mashini yanyu YouTube ya Isange TV.